Haleluya, haleluya. Ndashima Imana kandi kwitugiriye ubuntu twongere guhura. Nzoko mavuga kwitugiriye ubuntu kuko bino bintu nitubikora kubera ko tubishoboye. Tubikora kubera ko tubishobozwa. Birivuga ngo dushobozwa byose na Kristo Yesu aduha inkomezi. Ijambo tugomba gusangira uno munsi ni jambo rizaguhezagira ubuzima bwawe. Ngomba kukwibutsa icyo tumye umuntu abaho. Turi mu gitabo cya Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kuhoraho. Aha ni cyagihe Yesu Kristo ahejeje kubatizwa, Bibiliya irambwira ngo Yesu ajanwa na mpemu yera. Donc mpemu yera arafashe Yesu kuboko, aramutwaye mu bugaragwa. Ni yaramutwaye kugira ngo ajyame, yari yamutwaye kugira ngo ageragezwe na Satan. That means God himself, Yesu atwawe na mpemu yera kugira ngo ageragezwe na Satan. Sico kigo ngomba kwigisha, ariko ngomba kuvuga amaze gushikayo Yesu agomba kuduha igicapo cy'ukuri cy'icari mu byo yivugira n'ukuntu yishura. Muribuka yuko uyu Satan ariwe mugerageje, uyu Satan tentateur, uyu nyene niwe yagerageje uwo bita Adam. Ahejeje kugerageza Adam muri Eden. Adam amaze kugeragezwa muri Eden aragwa, ariko Adam wa kabiri aje kwisi, Satan mwononyi yarazi neza ko agomba kono nundi mugambi, ariko hari imigambi tononwa niko natuye ku buzima bwawe. Uyu Adam wa kabiri ariwe Kristo arageragezwa nkuko Adam wa mbere yageragejwe. Adam wa mbere yageragejwe biciye kuri Eva, abwirwa ngo ni wajya kuri kino ngo nawe ngo wavugana n'Imana. Ariko Yesu abwiwe amakuru yo kungana n'Imana ntibyari ngombwa ko abigwanira kuko yarasanzwe ariyo, yaje afise information zuzuye y'icari. Ndasenze ngo Imana iguhe kugira full information y'icuri kugira ngo Satani nagukangishe kuguha icyo usanganywe. Dusanzwe dutunze kuko dutunze Imana, dutunze byose. Rero Yesu agomba kutubwira ikintu kijoshe. Uyo mugerageje acamubwira ngo basifatira ibuye urihindura umutsima. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo bisigura ngo Yesu aje kwemeza yuko ivyanditswe biriho. Bisigura ngo Yesu ariko aravuga ivyari byanditswe muri Torati, bitabo byaje kugabugwamo, bivamo Exode, bivamo Kuvayo, itangure Kuvayo, Abalewi, guharura, gusubira byagezwe n'ibitabo by'abami. Avuga ngo handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa. Ni yavuze ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima. Ahantu benshi turahasamarira. Ni yavuze ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ariko uyo mutsima nonyene ushoboye kubesha uwo muntu kuko nukuri tutabeshanye. Uburiye urumva inkomezi kandi n'ubwo ndavuga nikora ko bavyuzuye byese Imana yabaye iragaheza gigwa. Yesu aravuga ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa kuko yarazi ko umuntu abizi neza yuko atariye ashoboye gupfa. Umuntu iyo atariye ashoboye kudakura kuko umuntu acika icyo ariye buri munsi. Ifungurwa tujya nizo zivamo imibiri dufise. Murakoze cyane kuntahura. Yesu aravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko umuntu ashoboye gutungwa n'umutsima. Ariko cyagomba kwerekana difference uko nyene umutsima utunga umuntu ni nako ijambo ry'Imana rishoboye kumutunga neza. Acavuga rero ngo umuntu atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kuhoraho. Oh my God. Ariyo ngomba kuvuga gato. Ego umuntu natungwa n'umutsima gusa nawo umutsima wamutunga uwo muntu nawe urabako cyane kuko uwo muntu abayo azi neza yuko atunzwe n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kuhoraho. Ijambo ryo mu kanwa kuhoraho tujakira gute? Tujakira turiko turahimbaza tukaryumva. Tujakira iyo umuntu aravuga ubutumwa karekura prophecy, ijambo rivuye mu kanwa kuhoraho niryo savye ngo rigutunge kuko ryo niribora. Ego umutsima ushoboye kukubeshaho, ariko menya neza ko ubugari nibwarara mu gitondo babwita igiporo, ariko ijambo ry'Imana nishobora kuba igiporo, cyo gituma rigutunze rigutunga neza. I bless the name of the Lord. You are blessed.